Ivyo leta yabifashe nk'amarero kandi yongera iranabikora ariko kugira ngo ico ciyumviro cabo bene gihugu biciye muri ayo manama kije mu ngiro haciye haba intambamyi y'itegeko kuko itegeko ryavuga yuko bija mu ngiro vyose no kuvuga yuko ugiye mu karuhuko k'izabukuru acaronka umushahara wa nyuma ku mushahara muri umwaka w'amafaranga turimwo leta yamaze gutegekanya miliyaridi 7 kugira ngo uwo mugambi ushobore kuja mu ngiro kuko umukuru w'igihugu akibivuga yarazi neza yuko ibisata INSS na UNPR bishobora guca vyikora ku buryo bisanzwe bifise bigashira mu ngiro iri bwirizwa ariko vyaragaragaye neza yuko INSS na UNPR bitaronse ubufasha bitari gushobora gukunda kugira ngo uwo mugambi cyo ciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu kije mu ngiro hari hakenewe amahera menshi cyane ariko kubera replanification iyi nteguro y'ibwirizwa yaje mu ntumbero yo gushira mu ngiro iciyumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yari yiyumviriye na cane cane akavuga igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu hanyuma bigaca bija mu itegeko ari ryo bwirizwa ryari ryasohotse mu mwaka 2022 ariko kubera iciyumviro akigitanga ata biharuro byinshi byari vyakozwe na cane cane turavye abari barabwa n'iri bwirizwa mu nyuma haciye hakorwa ivyo biharuro hanyuma hageze yuko bija mu ngiro kuko umukuru w'igihugu akibivuga yarazi neza yuko ibisata INSS na UNPR bishobora guca vyikora ku buryo bisanzwe bifise bigashira mu ngiro iri bwirizwa ariko vyaragaragaye neza yuko INSS na UNPR bitaronse ubufasha bitari gushobora gukunda kandi ivyo biharuro nyene vyaragaragaje yuko kugira ngo uwo mugambi cyo ciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu kije mu ngiro hari hakenewe amahera menshi cyane ariko kubera replanification budgetaire zagiye ziraba uko bari biyumviriye yuko rero sete no kuvuga amahera yinjira mu kigega ca leta siko vyagiye biragenda rero ico ciyumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu yakigize aravye ingene ikigega kizogenda kirabomboka c'igihugu mugabo siko vyaciye bigenda ni naho rero vyaciye bituma iri tegeko ridashobora kuja mu ngiro mbere hajaho naho abo barabwa n'iri tegeko igihe cyose babonanye n'umukuru w'igihugu bamubaza ico kibazo ati mwaraduhaye mugabo ntacyo turabona rero yaragerageje kubasigurira n'abandi bo muri leta barabasigurira igituma ritaraja mu ngiro ko ari uburyo butakurikiye ivyiyumviro rero vyagiye biregeranywa vyavuga yuko basaba bati turazi ko amafaranga ashobora kugorana canke agorana atariko ko wari wadushize mu muhango kandi ukongera ukabishira no mu itegeko ati vyoba vyiza na ayo yoza araboneka ko twoyaronka tukamenya tuti rimwe umukuru w'igihugu yavumera ririko ryaja mu ngiro niho rero havuye ico ciyumviro cuko leta igira ikigoro kugira ngo irabe amafaranga ashobora kuboneka
kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro. Ivyo leta yabifashe nk'amarero kandi yongera iranabikora, ariko kugira ngo ico ciyumviro cabo bene gihugu biciye muri ayo manama kije mu ngiro, haciye haba intambamyi y'itegeko, kuko itegeko ryavuga yuko bija mu ngiro vyose, no kuvuga yuko ugiye mu karuhuko k'izabukuru aca aronka umushahara wa nyuma ku mushahara yahora aronka amafaranga ashira mu minwe. Rero ni naho rero haciye haba n'ibindi vyigwa vyerekana ingene amafaranga agiye araboneka, ako karusho kogenda karaduga. Ivyigwa vyakozwe rero vyahereye ku bice twaragize 50, turagira 60, 65, 70, 75 gushika 100%. Rero intumbero nyamukuru y'iribwirizwa no kugira ngo muhe uburenganzira leta ishobore gushira mu ngiro ivyo vyipfuzo vy'abene gihugu, cane cane abasanzwe barabwa n'iribwirizwa, kugira ngo bije mu ngiro turavye uburyo leta yamaze gutegekanya busanzwe buriho. Menyesha yuko muri uwo mwaka w'amafaranga turimwo leta yamaze gutegekanya miliyaridi 7 kugira ngo uwo mugambi ushobore kuja mu ngiro. Muri executive hari gihe haba ugusamara. Iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuze ijambo, ça vaut force de loi. Rero mu kurishira mu ngiro hari aho usanga umengo harabamo no gukwega amaguru. Nivyo batubwiye ko uburyo bwagiye burabura kugira ngo bije mu ngiro, nivyo kandi uburyo turazi nyene bugoye no kurondera, ariko kandi tugasaba ko bozoza barabishiramwo ingufu. Hari aho ushobora gusanga harabayemo no gusamara gatoya kugira ngo bibe. Ivyo turiko tubivuga imbere y'uyu mushikiranganji ahari, ko ni continuité du pouvoir, dusaba ko mu nyuma bozoza baragerageza kunyarutsa ibintu, kuko hariho n'ayandi majambo usanga nyene icubahiro yaravuze nka engagement y'igihugu, ugasanga ntibiriko biraja mu ngiro. Turabona ko uno munsi imyaka 6 yaheze kugira ngo iryo jambo nyene icubahiro yavumereye rishobore kuja mu ngiro. Twizere yuko amategeko mperekeza y'iribwirizwa nayo integuro yoba igeze kure, kuko twese turabizi ni ikintu kirindiriwe igihe kitari gito. Kuba umuntu mwibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha harimo ayategekanijwe deja, tukifuza yuko iyi année budgétaire itohera atakirakogwa mwishirwa mu ngiro y'iribwirizwa. Rero nkaca nsaba umushikiranganje nabo bakorana bose kugira ngo amategeko mperekeza y'ibibwirizwa ashobore kuboneka kare, najye amafaranga ategekanijwe ashobore guca rero ashikirizwa abayagenewe. Nkuko n'abandi babivuze, kenshi ibintu biraba mu byo gukwega amaguru. Nk'akarorero itegeko risubiramo amafaranga année budgétaire bize muri décembre twavyigiye nga 2012 mwaka uhetse, mwabwiza n'umunsi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu imezi yaraheze, n'ubwo mwabidusiguriye twavyumvise. Ubwo kwiri tegeko bucari ba promulguer les textes d'application zizonyera nkuko abandi babivuze, mbe n'ivyashika ntizishe zinyaruka. Agiye 7 miliyari ko yari yemejwe ko yahari nkuko minisitiri yabitubwiye wa finance, hakagera no 30 juin no mwaka urumva année budgétaire izobiheze.
azoca atombana relation bizoca bigenda gute? Iyo umukuru w'igihugu avuze no kuvuga ibintu bica bija mu ngiro. Mugabo ngo tubibona ibi byavuzwe kuva le 18 juin 2020. Hanyuma harajaho n'itegeko muri 2022 ibwirizwa rigenga ibijanye na pension à la retraite. Mugabo bazanye irindi tegeko. Hariho abantu bakiriho bafise ukuntu babakarikirira ubwa mbere ku itegeko rya mbere. Hariho n'ingene babakarikirira abandi batashe bariko barakarikirirwa ku itegeko rya kabiri. None ubu haje ni rya gatatu. None iri rya gatatu kandi ntiriraba bamwe bakera. Nitubona yuko amategeko aba yatatu abantu bazozaho barakorerako. Nta kuntu boya fusiona bakerabora itegeko rimwe kugira ngo bashobore gukoresha ibwirizwa rimwe hako agoma amabwirizwa atandukanye. Kuri ibi ngene bijanye n'iyi pension kimukuru w'igihugu we yari yafumereye, hariho abantu benshi bari barigiteze ko akarusho abatashe kera. Iri tegeko rizofata bariko bataha ubu canke rizoraba n'abatashe kuva ico gihe umukuru w'igihugu arifumera. Kuko benshi turiko turavuga ngo barinyarutse watashe kera nawe avuga ati ubu ndashikiriwe nanje ndonke ico ngunjumbisha kumwe. None twohumuriza gute bariko baratwumviriza ko iri tegeko rigiye kuza rizoraba bandi aya mafaranga miliyaridi 7 n'aba beneficiaire bazo nabaye ni kuva ryari gushika ryari. Hanyuma mwavuze Lezeandro wa yuko ari abana bashikanye 21 badasubira kuronswa iyi pension à la retraite y'abavyeyi. Nibuka ko muri mutuelle de la fonction publique abana bagendana ubumuga bo baguma bavuka kuri mutuelle y'abavyeyi. None abavyeyi bazoba bafise abana bagendana ubumuga badashobora no kwiga bagoma mu muryango ukabona by'ukuri ko ataco bimariye, nabo mubashira muri uyu mugwi yuko bashikanye 21 baca bahebwa canke namwe mu adapta iri tegeko nk'uko na mutuelle yagerageje kuvyiga. Nongere gushimira no gukengurukira banyakubahwa bakenguza amateka bagize intererano batanga kuri iri tegeko, na cane cane muri rusangi numvise yuko basaba umuco, ariko le principe yuko itegeko ryohindurwa numvise umenga bose barabishigikiye. Ico rero nico nyamukuru notangura gushima no gukenguruka mbere no gukurira ubwatsi. Rero ibibazo vyagiye birabazwa canke intererano zagiye ziratangwa ati iri tegeko riraje mbega none ko ubona harimwo ivyihuta les textes d'application mwaraziteguye uburyojaho vyoca bigenda gute? Tworindira canke murashobora kutwizeza yuko muri iki kiringo nyene amafaranga yategekanijwe muzoca muyakoresha? Nagomba nongere ndabahumurize nkuko nahumurije abo twakoranye mu mugwi w'amaho, ndababwira ko amategeko ajanye n'iri bwirizwa tumaze kuyategura, ariko nkuko mubizi hariho rezerema zimwe tutarashiramwo na cane cane kubera iri bwirizwa ritaremezwa. Mugabo umunsi rizoba ryemejwe niwo munsi natwe tuzorungika izo nteguro z'amategeko kugira ngo zigwe n'inama nshikiranganje. Rero ndavye uhereye kuwazanye iciyumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere eka na leta yose, umwitwarariko bafise kugira ngo iri tegeko rije mu ngiro, no bizeza yuko bitazofata umwanya munini. Simvuge ngo ntange amatariki, ariko ndabizeza yuko ni budget twategekanije
atana gato izotombananirasiyo ko twaramaze kubivuga mbere n'umushikiranganje w'ikigega ca leta yaramaze no kutubwira yuko ashobora kuduha uburenganzira ariko nta buzoba bugikenewe mu gihe rizoba rishizwe ko umukono yuko ayo mafaranga dushobora kuba turayabika mu bigega vya INSS na ONPR mugabo aho nibaza ko bitazoshikayo uko itegeko rizojaho natwe tuzoca dutangura guharura no kuvuga ko nabo bazoronka kwa pension bazokaronka dufatiye ku itariki iryo bwirizwa ryashiriwe ko umukono ati inzego za leta araho zisamara gatoyi ati bugira itegeko riba ryagiye mu ngiro kuva kera ati mugabo nibaza ko ari inzego za leta zasamaye ego simvuze ko gusamara kutabaho ariko itegeko kugira ngo ntirije mu ngiro nta gusamara kwabayemo habuze ibikoresho byo kurishira mu ngiro ariko bivuga yuko ni nkebuzo ejo canke hirya y'ejo amategeko no kuza mu ntararaba kandi nivyo itegeko iyo rishizwe ku mukono ritegerezwa guca rikurikizwa ni nk'inkebuzo mwaduhaye kandi twayifashe nka nkama hanyuma mwavuze abaragwa n'ibitegeko nabivuze no kuva muri janvier 2020 biri muri article ya gatandatu bivuga ngo la présente loi entre en vigueur baca berekana yuko abari concerné yuko ari à partir du 1er janvier 2020 abo bandi ni vya bindi navuga bari géré par un autre texte ariyo ordonnance y'abaministre babiri hanyuma mwavuze muti mbega ni kubera iki les ayants droit naho bakuze nk'abantu bari vulnerable nk'ibimuga badashobora guca babandanya baronka pension naho nkumbure abo bayayants droit mu mategeko y'ubu bataba bari concerné nibaza ko no gishira muri vya vyiyumviro n'ivyipfuzo nzoshikiriza izo nzego zisanzwe zibijejwe kugira ngo bashobore kugikorerako na cane cane ko amategeko basanzwe bakorera kino munsi izi particularité batazikoreye ko ariko numva umenga ni fonde par rapport nka bijya biba kuri mutuelle de la fonction publique bakaguma bavuza rero nibaza ko naho nyene umuntu ashobora kugitanga ko bakaciga bakaraba ico bashobora kugikorako kuko vyose amategeko mu guhinduka ava mu vyiyumviro ava mu bantu ava mu nzego ava mu banywanyi cane cane kandi namwebwe mukaba muri umunywanyi n'iciyumviro mushikirije kandi nzogishikana nyakubahwa mushikiranganje nabwo nibaza ko ico muhereje ariko gikomeye gusumba ko imiryango twese tuyivukamwo urashobora gusanga mu muryango hariho umwana w'ikidebire kandi uwo mwana uvuze ijya myaka 21 bica bigorana hanyuma na cane cane ko mutuelle de la fonction publique twagwe wanyu nyakubahwa mushikiranganje donc vya sécurité sociale bitwagwe wanyu byose nibaza byo kuri ko amategeko akuye kuza ararumuriza byose bigasusa byose ico kintu cuko umuryango urimwe umwana afise ubumuga butandukanye adashobora no kuba kugwiwe nibaza no kuri mbere ko muzokira mukagikorera ko kugira iyo pension abandanya yironka nibaza ko byofasha cyane Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka ahejeje guha umubonano userukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi Zhu Kewei akaba ari mushasha muri ayo mabanga akaba mbere amaze ukwezi kumwe gusa yizewe mu byo baganiriye rero ahanini bikaba byari bishimikiye kubandanya batsimbataza imigenderanire myiza n'ubucuti isanzwe iri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Ubushinwa nkuko rero babiganiriye iyo migenderanire akaba ari imigenderanire ya kera cyane rero nkuko akoreye mu ngata mugenzi we yarasanzwe ari muri ayo mabanga akaba yiyemeje yuko
nawe azobandanya abandaniriza ikivi aho mugenzi we yari akigejeje mbere yuko azokora ibishoboka byose kugira ngo imigenderanire yo gufashanya mbere n'ubucuti yari isanzwe iri hagati y'ivyo bihugu bibiri ibandanye itsimbatazwa. Bagarutse kandi ku migambi itandukanye igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gishigikiramwo Uburundi, byaba ibijanye n'inyubako, amabarabara, ibijanye n'amagara y'abantu, iby'indero, uburimyi, amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba. Bakaba biyemeje rero yuko bazobandanya bavugana kugira ngo iyo migambi yose yo kubandanya bateza imbere cyane cyane igihugu cy'u Burundi ibandanye. Mukuru rero w'inama nkenguzamateka akaba yahaye ikaze uwo aserukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi mushasha, mbere amwemerera yuko azobandanya avugana nawe mbere yuko ibintu byose azokenera yuko azokora ibishoboka kugira ngo bigende neza. Akaba mukuru w'inama nkenguzamateka mbere yamushikirije ibijanye n'imbonakazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu gitembere mu mwaka wa 2060, yuko rero igihugu c'Ubushinwa ko cotiraga cumu kubumwe. Uwo aserukira rero igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi akaba yemeye yuko Burundi n'Ubushinwa buzobandanya buvugana kugira ngo ibishoboka byose bijanye n'iterambere Ubushinwa buzobandanye bushigikira Uburundi. Dufashe urugendo ruzodushikana iraba mu gihugu ca Maroc, aho tugiye twitavye ubutumire bw'urongoye ihuriro ry'abarongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, nawe akaba asanzwe arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Cote d'Ivoire. Kandi muri urwo rugendo dusanzwe dufise n'ubutumire bw'urongoye no kwita nk'inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc. Bizoca biba akaryo keza ko guca nitaba n'ubwo butumire. Iryo hwaniro rero ryatunganijwe ku civugo kivuga kiti uruhara rw'inama nkenguzamateka mu gutsimbataza demokrasi no mu kubungabunga amahoro muri Afrika. Kazoba rero ari akaryo keza ko kwerekana uruhara rw'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuri ico kivugo co gutsimbataza demokrasi, amahoro muri Afrika, duhereye mu gihugu cacu uko amahoro n'umutekano vyifashe, eka mbere naho duhora tuza kuyasabikanya n'abandi. Muri iyo nama nyene hazokwigwa n'ibimenyetso bizoranga iryo hwaniro ry'abakuru b'inama nkenguzamateka bo muri Afrika, ico no kwita rogo. Eka mbere higwe kandi n'ico no kwita carte graphique y'iryo hwaniro. Azoba kandi ari akaryo keza ko kuganira n'abandi basanzwe barongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika kugira turabe urugero bagezeko, natwe tubereke urugero tugezeko kugira tubandanye duhanahana ivyiyumviro nk'abarongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika.